Nshuti namwe bakunzi ba radio Kazoza FM ijana na gatatu n'ibice bitatu ijwi ryo kugwiza umwimbu turabaramukije aho muhereye mwese turazi ko muri benshi mwama mudukurikirana. Iki ni kiganiro natwe turashoboye mwama mushikirizwa kuri uno munsi misi yose ya gatatu kuva isaha 8:05 mukama mwama mugishikirizwa nanje Emeline Shemeza. Uyu munsi rero mukibaza muti mbega uratuyagira kuki? Uyu munsi turabayagira ku gateka kajanye n'abantu bagendana ubumuga bw'ubunyamwema musanzwe mwumva ubumuga bw'uruhu ukuntu kifashe ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Sisanzwe ndi jenyine ngaha muri studio turi kumwe umutumire adasanzwe umushinga ntahe Kazungu Kasmir akaba ariwe turi kumwe muri studio za radio Kazoza FM akaba agiye kutuganirira byinshi mugiye kumwumva mu kanya. Reka batumira amate hanyuma duce tugarukana Kazungu. Ndakeneye urukundo ndakeneye ikibanza kinkwiye mu bandi nanje ndakeneye urukundo ndakeneye ikibanza Saidi Blaza ati nanje ndakeneye urukundo tindabandi umuntu nk'abandi abagenda n'ubumuga nabo nkuko twama tubabwira barakeneye urukundo barakeneye kwitwabwaho guko nabo n'abantu nk'abandi biba byabashikiye batavyifuza ariko uko biri kose nkuko twama tubabwira nabo n'abantu nk'abandi barashobora kwiteza imbere bakiteza imbere bakagwiza umwimbu nk'abandi nkuko ikiganiro cacu ari natwe turashoboye. Turi kumwe rero na Kazungu Kasmir akaba ariwe turi kumwe uyu munsi umushinga ntahe agendana n'ubumuga bw'ubunyamwema akaba kanshi bamuzi cyane kuba ariwe yashoboye kuba yaracreatinze amasociation yabo akaba ariwe yashoboye kubegeranya n'ibindi byinshi mu muziho ndibaza ko atari ubwa mbere mumwumvise ariko reka tubanze tumuhe kaze turagoye kaze Kazungu Kasmir muri studio za Radio Kazoza FM. Murakoze ndashima kandi ku butumire bwanyu Imana ibabandanye ibajya imbere. Ego turishimye natwe turaryohewe kuba turi kumwe namwe muri studio za Kazoza FM na cyane mu kiganiro natwe turashoboye. Ego mu by'ukuri natwe turashoboye kuko ntawe udashoboye umuntu wese arashoboye mu rwego rwose ashoboye yaba ugendana ubumuga n'utagendana ubumuga ugendana ubumuga barashoboye kuko byinshi aba bifise akeneye gusa umuba Ego murakoze ngo akeneye gusa umuba hafi umufasha akiteza imbere mbega nyakubahwa Kazungu umuntu agendana ubumuga bw'ubunyamwema ku basanzwe batamuzi boshobora kumenya gute ubunyamwema niki ubwo bumuga bwo babutegwa niki kugira ngo bubeho benshi babitegwa niki? Murakoze nkuko mubivuze ubunyamwema hari abita ubumuga abandi atabita ubumuga bivana abantu kumumenya umunyamwema n'ibintu byoroshe cyane ni umuntu ubwa mbere afise uruhu rugomba kwera nk'ubw'abazungu mugabo atari umuzungu kandi aba yavutse ku bavyeyi babiri birabura bakavyara uwo munyamwema numva ababuze akantu kitwa melanine agahu kari mu mubiri gatuma umubiri wirabura twebwe nako tuba dufise umunyamwema mu kumenya rero usanga afise imishasi yera umubiri wiwe ukera amaso yiwe akera agacagira umenyere kucyanyuma atinya izuba. Ego atinya izuba ubwo rero hariho ibintu by'ama protection bakunda kuba bambaye kugira ngo izuba ntiribafate ngo ribamerere nabi. Ego uraso gusanga kenshi twambara inkofero zifise twavuga zifise ubwaguke bunini ryaguse rifuka amatwi n'umutwe twambara amashati y'amaboko maremare abandi bakambara ipataro
ego ababishoboye abe n'amavuta bisiga kugira ngo iryo zuba ntiribafate mugabo vyose uko bigenda urabishobora kubigira ugasanga uruho rwafashwe kuko imishwara y'izuba irakaze cyane. Mu gihugu cyacu cy'u Burundi ndibaza ko abo bantu bagendana ubwo bumuga bw'ubwo ruhu ari benshi cyane mbega agateka kabo ko bakifashe gute? Nkuko mubivuze kuva ishyirahamwe rishingwa nabo twari kumwe mu 2002 gushika umunsi tuvugana turamaze gushika ku banyamwema shika 1200 hafi 1300 kuko rusansuma twayikoze mu 2011 naho nyene yari rusansuma ikwiye yari ifise uduhengere duke mugabo tugenda turahatora kamwe hirya no hino no mu kintu dusaba uyu munsi niko tworonka rusansuma ikwiye abanyamwema. Kuri ubwo rero abo ingorane bafise ni nyinshi kandi zitandukanye. Ubwa mbere na mbere urumva ko nawe wahuri uri umupapa wirabura warashakanye n'umumama yirabura aho muri hose mukaja kuhageze kuvuka akavuka umuntu yera icyo kiba ari ikibazo gitanguye kuko umuvyeyi yavuga ati byagenze gute abamwe babwiza barenze ibigo bagize gute aho rero mu gihugu hagati tugitangura ishiramwe niyo ngorane twahura nayo kenshi no gushika umunsi arahiri ugasanga umuvyeyi uko ari babiri baratandukanye barashwanye umva ingorane ziza kuri wa mwana ugasanga rero umumama mbwa ati oya warenze ibigo wavyaye amazina ateye isoni igihume wavyaye iki ibintu nk'ivyo niyo ngorane rero ubwa mbere bafise yo gukumirwa mu muryango gukumirwa mu gihugu hagati aho kenshi wasanga no kuri ubu hari abakibakumira gushika umunsi hari abakibakumira afise iyo ngorane umva rero ingorane nyamukuru ya mbere ni ikumirwa rihari ku bantu ku bana ku bakuze bagendana ubunyamwema bw'uruhu. Ariko jewe nibaza yuko ubwo kuba umuntu ari umunyamwema ibyo ngibyo bidatuma adashobora nawe kugwiza umwimbu mbega mwoshobora kwitubwira gute abagendana ubumuga bw'umunyamwema nubwo twumvise ko mu kibano bashobora kubakumira ariko barashobora kugwiza umwimbu biraborohera kugwiza umwimbu bimeze gute? Ndibaza ko bibahari kuko hari abavyeyi bashoboye gutunga abana babo kandi bagendana ubunyamwema naho mu nyuma bibangaruka nimbi kuko usanga icya kibazo nakubwira cyo gutinya izuba mugabo hari abihangana hari abarimyi hari aborozi bariho hari abigisha ubwoko mu buzi bwose abanyamwema bariho kenshi hari abanyamwema bari ngaho haruguru aho twitira mu buhonga hari abakoresha akazi k'ikimaso tarafise nk'umutama yitwa Bonaventure yakora mu maso n'ubu nuko yagiye gufatwa n'ubumuga mu nyuma mugabo kuva kera we nanje tumenyana mwishira hamwe gushika umunsi yakora akazi k'ikimaso. Kuri ubwo rero abana bamaze kwigisha abana bagize muri za kaminuza bamaze no gutera imbere yakora akazi k'ikimaso uva kugwiza umwimbo bariho hariho n'abatabishoboye kujya nyene mugabo batabishoboye kubera ko arabanyamwima batabishoboye no kubera ko babuze abafasha umunyamwima aronse umufasha umwimbo arawugwiza mugabo yego ntashobora kunganya n'ubundi atari umunyamwima kuko hariho inzitizi nkenke abwiza kubanza kurengana. Ega murakoze abantu benshi Kazungu Kasimba basanzwe barabazi cyane kuba ari mwebwe mwoba mwaratanguye kwegeranya abanyamwema mbega mwebwe ico ciyumviro caje gute kugira ngo mutangure kwegeranya abanyamwema mwebwe nyene ubwanyu ko mwatubwiye ngo ni kuva 2003 ibihumbi 2003 turi kumva mengo sikera cyane kandi si vuba byo byagenze gute kugira ngo mwiyumvire ico ciyumviro? Ego ni 2002 niho ishiramwe ryemererwa mugabo urumva inyuma yaho ingene byatanguye jewe nari niga yahi Bujumbura hanyuma nja kuri kaminuza 2098 umwigisha amfata ngo ndiko ndiyiba kubera ko mu gusoma byarangora naraba cyane ku gipapuro umugenzi wanje rero abibonye ko twashinganye n'ishira hamwe abibonye avuga ati kukiba kubone ujya sivyo ntari kariba ntari karatrisha oya niko abona niko araba umwigisha asubiye kundaba aravuga ati ko bwabundi nivyo ubwo busa yari yampaye arabunsubiza mugabo wamugenza asambwe ati shingishira ndambwiye nti oya naba bantu nabahari ni jeje nyine gusa tubanza kubiharira nk'umwaka urahera aza kubwira abavyeyi banje dushingishira hamwe aje kugira gutambwiye ntije ntibiba nta banyamwema ba gushika hanzanira iradio iri karavuga ikiganiro cy'abo bantu yari radio RFI y'abafaransa irazwe ndumva igifaransa ko baravuga yari umuririmbyi yitwa Serif Keita umunyamwema ari mu Faransa avuga muri Afrika aravuga byinshi
ndateba ndajijuka cancare naje mvuga ndika turondera abandi arampa n'uburero nyene arabumpa nayo kuva rero ico gihe 2002 cancira ico cyumviro uri twara ubishira hamwe ry'abitwara Beno Sans Frontières yarakira umunyeshure ndamwegera ndamubwira n'uwo mutama twa Bonaventure bavuko nibo twabona nga hafi Bujumbura ntwarenga abantu 30 ico gihe yego turaja hamwe turumvikana turavuga ati kadushinge iryo shira hamwe nuko byatanguye ega mbega ntaguciriyemwe uwo muntu yakubwira gutyo ngo ushingishira hamwe nawe yarafise ubumuga bw'unyamwemba oya yari umugenzi gusa ni mwirabure yitwa Amede ni mwirabure nta na kimwe yarafise yari umuntu asanzwe ego bakunzi ba Radio Kazoza FM ijwi ryo kugwiza umwimbu murabyumva yuko abantu bagendana ubumuga ubwo ari bwo bwose bashoboye bafise n'ivyiyumviro birashe igisabwa ari kubashigikira nkuko mwumvise Amede yashigikiye Kasime kugira ngo bashore gushinga ishira hamwe ry'abagendana ubumuga bw'ubunyamwema mushobora kugira ico mubaza Kazungu Kasime haba mu kutwandikira message canke kuduhamagara ngo bicisha kuri ku nimero ya 72 23 23 23 canke 62 24 24 mukagira ico mushikirije Jean Junior ni wari mu bashiga reka atumira amateduce tugaruka n'umutumire sindigihume sindi mwana umuntu nk'abandi kandi mfise uburenganzira bungana nk'ubw'abandi nanje ndakeneye urukundo ndakeneye ikibanza kinkwiye mu bandi nanje ndakeneye urukundo ndakeneye ikibanza kinkwiye mu bandi sindigihume sindi mwana umuntu nk'abandi kandi mfise uburenganzira bungana nk'ubw'abandi nanje ndakeneye urukundo ndakeneye ikibanza kinkwiye mu bandi nanje ndakeneye urukundo ndakeneye ikibanza kinkwiye mu bandi simbona nk'abandi bose sindababona mu maso ngo mbone intwengo yabo simbona ukwinyeganyeza kwabo Kazungu Kasime niwe turi kumwe muri Radio Kazoza FM muri studio zayo akaba ari karatubwira ingene Amede umugenzi we bigana mu ishure yamugiriye inama yuko boshinga ishira hamwe y'abantu bagendana ubumuga bw'ubunyamwema none Kazungu Kasime washaka tubwira ko twumvise watubariye ngo we waruzi kuri wenyene ariko sinzi ukuntu wagiye ubona mu gisagara ca Bujumbura usanga muri nk'abantu nka 30 mbega wabashikiriye gute byagenze gute kugira ngo ubegeranye gushika jusqu'à maintenant mukamura abantu watubwiye barenga igihumbi urazi ibintu uko javuga ati ibigiye inama bigira imana tumaze gushinga iryo shira hamwe abo twari kumwe jewe na Imana yacinyugurira naciye ndonka akazi mu ishirahamwe rya kere gitwa Douane aho rero nakoreye bacama akazi cyankura mu gisagara cya Bujumbura muri mu gisagara cya Bujumbura twakorana benshi abantu nakorera kuri Shanike ahandi mu Kamenge ahandi aho bita mu Buhonga cye mu Kanyosha ahandi tukatembera umwe basanga byoroshe benshi baza kuvuga ngo ujya muzungu sikakora muri Robert mbwa abandi bagaca bamenya kuvuga nti oya si umuzungu ni ukunukunuko rero bihereye ibyo umuntu yaranca ko wagiye hiyo ndafise umwana nkuriya ibo banza kuzumva barantelefonye hewe bumva baratelefonye kuko nta bintu byake by'amateleviziyo byari bihari ikindi cyamfajya naho nyaramenyesha makuru radio y'u Burundi yaramfashije cyane kuguma ivuga ivyo byerekeye bunyamwema nyamukuru cyabaye cyo ko akazi nakora katuma nja kwibabara kenshi abo twakorana rero kenshi baguma batangaza niho abantu baguma batumenya twandika bazomba gusa amazina akoroka nakarahari abo dukorera no kaza barabazanya cyane n'ubundi abo mu aba ari haruguru ngaha mu Buhonga bo kwera ko n'ubu vice president icyo gihe wariwe president wishirahamwe ubu yari mu Buhonga yari kwishuri bubanza yari hose twaguma turavuga twimana rekera byorosha bica byorohuko kubatorego
None ndakubajijeho gatoyi urumva ko wagiye ubegeranya ku buryo wari usanzwe we ufise akazi bigasaba yuko uja ahabona kanshi canke ukagenda ku maradiyo mbega muri umaze kubegeranya nyine mugatangura ishirahamwe mwagize ishirahamwe rimwe canke muba mufise amashami menshi mu ntara ishirahamwe ni rimwe Albino Sans Frontières mugabo haramaze kuvuka kandi mashirahamwe ari ku ruhande nawe nyene mugavutse vuba nabo nyene twari kumwe biyonkoye bakaja kushinga andi mashirahamwe mugabo twebwe ko tubikora buri ntara Albino Sans Frontières afise umuntu ayiserukira tubaza ivyahari atubwira uko bimeze kuko buri ntara nta ntara imwe idafise umunyamwema kandi twebwe intara zose twari 18 ubu turafise abaduserukira muri zo ntara batubwira amakuru y'ijanye abanyamwema kuko tugitangura twebwe je nakimvuga nti ico noshira imbere kwabaye kwiga ahari umunyamwema wese aje mu ishuri icyo gihe tugitangura twanasaba abana 50 muri abo bose bariko bari ubu barutse benshi nabo twatangura icyo gihe bashoboye kumara amashuri turafise abari muri kaminuza nk'uwo vice president uwo president w'ubu ariwe icyo gihe ari vice president wanje ubu niwe president w'ishira hamwe yari umunyeshuri ayiga arafasha n'abandi ubu asanzwe ari umwigisha ni directeur w'amashuri ngaho mu Buhonga nyene kuri iryo shuri benshi hari n'abana benshi nabo nyene yatumye baja ku ishuri n'abavyeyi batuma abana ku ishuri kwera babonye nakarabishoboye ko nabo nyene bavukana ari babiri afise undi mwene wabo asanzwe akora akazi k'amashugwe nabo nyene yarazwi cyane bamwita Mwarabo bamuzi akora ngaho muri ministeri ijanywe n'ibintu byerekeye ibidukikije Ego urakoze nshuti bakunzi bacu muri ko muratwumviriza twababwiye Kazungu Kassim ko ari umuntu agendana ubumuga bw'ubunyamwema ari wari katubwira ibijanye nabo nagateka kabo kuntu kifashe mwumvise ko ari umuntu ajijutse cyane yize amashure akaba yarize amashure atari make ndetse akaba yarakoze no mu buzi butandukanye gushika n'ubu akaba afise akazi keza cyane kandi twababwira ko Kazungu Kassim asanzwe ari muri babandi bari muri wa mugwi ujejwe kukurikirana agateka kabagenda itegeko ry'agateka kabagendana ubumuga mu Burundi murumva rero n'umuntu adasanzwe asanzwe akora ibintu bidasanzwe kandi ari umunyamwema ivyo ntibituma abikora nico gituma rero twama tubabwira ko abagendana ubumuga mukwiye kubashigikira guko nabo barashoboye nabo nabantu nk'abandi kugwiza umwimbu barabishoboye twababwiye murashaka kwandikira Kassim mushanke mukamuhamagara kugira ngo mugire ico mumubaza kuri 72 23 iyo nimero mushobora no kuyibona no kuri WhatsApp canke 62 mukagira ico mushikirije bakitwandikira Kazungu Kassim nagira ndakubaze mbega nyuma yaho mumaze kwegeranya abantu mugatangura amashirahamwe atandukanye abantu b'abanyamwema nyine bakiyumva mu kibano canke no mu gihugu bakumva barafise agateka ubu aho bigeze mbega mubona ibijanye n'ikumirwa ryabo ryo baryaragabanutse canke byo bavyaraheze bimeze gute mu bijanye n'ikumirwa twovuga kujya bavuga ati nta mwongo w'irisatu bidahizwe biracyariho kandi birababaje biracyariho nk'ubu hari giheruka kuba cyatubabaje hariho umuvyeyi yakumiriye umwana yanse kumurihira kuja mu ishuri yarahigeje umwaka w'icenda agiye mu 11 umuvyeyi yemera kuriha umwana w'umwirabure gusa umunyamwema aranka umunyamwema cyari yahura mu ntara ya Cankuzo ivyo byaratubabaje byabaye umuheruka cyese ho narinda kwa muganga mbwa barabimbari numvise ko ari ibintu bibabaje umuvyeyi yanka kurihira umwana agafata umwirabure gusa barabana babiri umwe umunyamwema n'undi umwirabure umunyamwema aranka kumurihira uwo mwana cyari yahura kuvyerekeye ikumirwa kandi birabandanya ndibaza ko mwaravyumvise namwebwe 2008 haratanguye ubube gito n'ububisha bwo kuturondera badutwara ibihimba ivyo bintu byatanguriye muri Tanzania gushika ubu rero bimaze gutangura muri Tanzania gushika ubu bakunzi ba Radio Kadoza FM unywanyi ku murongo Allo
Allo allo ashobora kuba agiye aragerageza hanyuma reka tubandanye Kazungu Kasime wari kuratubwira ingene hatanguwe ibintu byo kubakumira babarondera ngo babatware ibihimba sinzi ibintu bashaka kubikoramwo urumva n'ibintu bidasanzwe kandi bibabaje cyane Ego nkuko nako ndabivuga mu 2008 2009 niho byatangura gushika umunsi mu mwaka uheze byarabaye batwa umwana w'imyaka 5 yitwa Abdul nawe nyene baramwishe bacasanga mutwaye ibihimba bitandukanye kuri ubwo ivyo byose byaratumye bitwereka ko babanyamwema tuko turagwana n'ibintazi by'abandi bantu kuko aho hakujya ho byabaye birebire bagahana no ngatwara bafashe umwe gafungwa mu nyuma bagatoroka ivyo byose rero hari abavyeyi bagifise ubwenge nabwo nyene ko umunyamwema atacamaze umunyamwema dadashoboye ivyo rero turagerageza kuguma twigisha cyane cyane abaduserukira bagira gute mugabo kuvaho novuga ko jewe shira hamwe turishinga gushika umunsi iterambere riho ko twatanguranye abana 50 mwishure mugabo tugeze kubana amajana hafi amajana 4 n'abadufasha baduhamakaye mbone nakanyiko kubashimira cyane hariho amashira hamwe 2 cyangwa 3 adushimira cyane adushimisha mu kuduha ibikoresho by'ishure no babwira aho bari ko Imana arizo bari ibandanye badufasha kuri ubwo naho ubwo wisha bubaho mugabo buracyari buke gusumba uko tubona iterambere ry'abanyamwari ko riragenda Ego Jean urakoze cyane dusa n'abagiye kurangiza ikiganiro mbega niki wobwira abantu bariko baratwumviriza kuri Radio Kazoza FM icyo nobwira abantu bwa mbere no gushimira iradio kugira ngo kuri aka kigo rigira ko kwerekana yuko twese dushoboye kigira kabiri no umuntu abantu bari wese agerageza icyo utazi urabaza umunyamwima arashoboye nkuko mwabivuze nk'iganiro kibivuga twosaba gusa ko ari inkunga badutera ejo mubonye wumvise ko atavyoneka kamufasha cyangwa karagira oya sivyo amashirahamwe hari yo kubafasha twosaba ko abantu bodufasha butera inkunga hanyuma twerekana uko dushoboye Ego Kazungu Kasime turagushimiye kuba witavye akamo kacu Ego namwe nanjye ndabashimira ko mwaduhamagaye nejo nahijye ejo mudukeneye tuzobitaho Urakoze cyane inshuti bakunzi ba Radio Kazoza FM turabashimiye ikiganiro cyacu natwe turashoboye cy'uyu munsi kirangiye aha turashimiye abatukurikiranye bose turashimiye Kazungu Kasime umutumire twari dufise muri studio ndashimiye Jean Junior yari mu mashiga yatumye amajwi abashikira tankomanzi yari Emeline Shemeza muzosubira naho butaha